umuhamagaro wo gushishikara canke gukovya mu masengesho. Luka igice cya 11 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 13. Luka igice cya 11 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 13. Umuhamagaro wo gushishikara canke gukovya mu masengesho. Igituma tuganira rino jambo ni kubera iki? Ni kubera tubaye mu bihe canke turi mu runganwe, aho urunganwe rwa kino gihe n'abantu babayeho navyise c'est une génération télécommande na fast. Nurunganwe rushaka gukoresha telecommande, nurunganwe kandi rushaka ivyihuta fast. Iki rero kirahushanye n'icimana ibitugombamo mu masengesho. Rimwe na rimwe tuza mu masengesho dushaka dutelekomanda, sivyo? Abandi tuza mu masengesho dushaka fast food ironona umubiri. Imfungurwa ejo bundi umwana mutonya yaraje muhira, hanyuma dusangira umukate. Uwo mwana yaradutwengeje kuko yari afise imyaka nk'itandatu canke 5. Aca aratubaza ngo ntatwo mu nkono, ntatwo mu nkono. Twaguye mu gahundwe. Mugabo nasigaye ndiyumvira urungano rwa kino gihe dushaka vya bikate bimwe binyaruka, dufungura turi ku nzira, dushaka kutelekomanda, dushaka ivyo dushatse bice biba gutyo nyene, dushaka ivyihuta. Ariko Imana yacu nishaka ko guha ivyihuta, hari urugendo ishaka ko mujanamwo. Haleluya! Hari urugendo ishaka kumufatana. Nico gituma iri jambo rivuga ngo umuhamagaro, ufise umuhamagaro wo gushishikara gukovya mu masengesho. Haleluya! Ivyihuta nivyo vy'urunganwe bwa kino gihe, ariko bitera ingwara. Turakeneye utwo mu nkono, turindira tukabira, tugatogota, hanyuma ukumviriza, ukarindira, ugateba ugafungura. Haleluya! Ariko vya bindi vyihuta akanya gato uzosanga vyaranaguhinduye, naho bitakuzaniye n'ibigwara. Ahandi dushaka kwicara kugira ngo dutelekomande, shaka ishene iyi, shaka iyindi shene. Nukuvuga no mu buzima bwa misi yose ntidushaka guhaguruka, dushaka gukoresha telekomande. Mana miki, oya iki sindagishaka, mpindurira, oya. Suko bigenda mu Mana. Hariho inzira yitwa amasengesho yo kwihangana. Haleluya! Amasengesho yo gushishikara gukovya. Yesu yabwiye abigishwa biwe inshuro zibiri muri Luka chapitre 18 na chapitre 11, igice cya 18 n'igice cya 11. Yesu yavuze amajambo yasubiramo inshuro zibiri yerekeye ugusenga nivyo tugiye kwiga. Ariko gusenga kutari kwa kundi kwa kino gihe dushaka ivyihuta fast canke telecommand, ariko gusenga urindira, ushishikara, usubira, ukinjirayo. Muri buka amasengesho ya Eliya ku musozi ntiyari muri telecommande, ariko yari ku mavi arasenga. Ubwa mbere, genda undabire hari kirahinduka. Oya, nta kirahinduka, naco bitwaye na hata kirahinduka, ndabandanya nsenga. Eliya yategezwe gusenga ngo imvura igwe. Yari maze imyaka 3 n'igice atamvurirwa. Yari amasengesho atarayo kwihuta, yari amasengesho yo kumenya icyo adugiye ku musozi, kandi azi neza yuko ashishikara abandanya gushika. Araduga ku musozi arasenga. Ubwa mbere ararungika umukozi, genda undabira mu kirere nimba hari kirahinduka. Umukozi aragaruka, ntaco mbona, nta na kimwe, nta gicu. Ariko yari yarasubira ngo ashira amutwe wiwe mu maguru. Ni position yerekana ngo siniko ndihuta, ndi ngaha nyene Mana.
ndi ngaha nyene mana. Ashira mu mutwe wiwe mu maguru, mana mana mana. Arasubira arungika umukozi, genda undabire. Incuro 6 zose iyindwi agiye, umukozi araza aramubwira ati databuja ndabona ikintu, ndabona akantu umenga n'akaganza, umenga ni igicu, ariko icyo gicu gifise forme y'ikiganza. Eliya aramubwira ati birahagije, ibyo nako ndasenga birahagije, genda ubwire umwami imvura ije ntawe ukwiye kuyitega. Shengero, kubera iki kino gihe amasengesho yacu umenga no kubipa? Kubera iki kino gihe amasengesho yacu umenga twananiwe, byananiranye? Maze igihe nsenga Imana ntiyishura, nta gituma mbona nsenga. Benshi tumeze gutyo. Kubera iki amasengesho yacu umenga turanebwa, umenga ntitugifise ishaka ryo gusenga? Kubera iki? Yesu agomba tubwire acishije mu mugani canke mu nkuru. Umviriza kuva ku murongo wa 5, Luka 11 kuva ku murongo wa 5, badusomere gushika ku murongo w'indwi. Arababwira ati, ninde muri mwebwe afise umugenzi yoja iwe mu gicugu akamubwira ati, mugenzi wanje ngurana udutsima 3 kuko haje umugenzi wanje avuye ku rugendo. Ngurana imikati 3 kuko haje umugenzi avuye ku rugendo, nanje ntagira ico ndamuzimana. nanje singira ico ndamuzimana. Uwo mu nzu yomwishura ati, sigaho kungora, namaze kugara. Reka kungora, namaze kugara. Kandi twe n'abana banje turi mu buriri, jewe n'abana twamaze kwisinzirira. sinshobora kuvyuka ngo ndayiguhe. Sinshobora kuvyuka ngo ndaguhe iyo mikati unsaba. Ndababwire, naho atovyugwa nuko ari umugenzi wiwe ngo ayimuhe, naho atovyugwa yuko ari umugenzi wiwe ngo ayimuhe, ariko kuko atagize isoni zo kumugobera, kubera yagoberewe, aravyuka, azovyuka akamuha ivyo agomba vyose. Ahantu ndatangara. Kubera iki? Kuko Yesu ariko akoresha imaje y'umuntu atameze neza. Nico kimwe na wa mucamanza mubi, ariko akoresha imaje mabi y'abantu batameze neza, ariko bateba bakagondozwa n'iki? Bagondozwa n'ugushishikara, bagondozwa n'ukubandanya n'ahatari beza. Yesu achaza kuvuga rero ngo none mweho nimwashishikara, so wo mwijuru ari mwiza nazorushiriza kubaha ivyo mukeneye. Shengero ry'Imana, turakeneye gutahura ngo Imana dusaba ni Imana nziza, ariko iraduhamagarira gushishikara, kubandanya. Warasenze mu kwezi kwa mbere ubona ntacishuwe, kuko umwaka waheze ufise ivyizigiro bikomeye, ariko nshaka kubwira no mu kwa kabiri warasenze ntacishugwa, nuko kwa gatatu senga, nuko kwa kane witegurire kuzose, nuko kwa gatanu witegurire kugira iki? Ushishikare gushika ubonye inyishu yawe. Haleluya. Yesu aravuga ngo uyu muntu yari afise ikibazo, ashikiwe n'umushitsi mwijoro, aravuga ati none nkura hehe imfungurwa ngaburira umushitsi? Ndazi ko hari umugenzi, ndazi ko hari umubanyi, reka nje kumurondera, ninamuronka ndamubwira ikibazo canje. Meje kumubwira ikibazo canje, nditega yuko aza kumpa, ariko naho aza kungora ndaza kumenya nimba shishikara canke ndashishikara. Nico gituma umurongo ukwirikira mwumve neza ico yakoze. Yesu yacavuga ijambo rikwirikira, nanje ndababwire, moi je vous dis, musabe muzohabwa, saba
muzohabwa, murondere muzoronka, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa, mufrape mudodore muzokugururirwa. kuko usaba wese ahabwa, Usaba wese arahabwa, urondera araronka, urondera araronka, uramutsa akugururirwa. uramutsa cyangwa udodora cyangwa ufrapa ukomanga arugururirwa. Yesu ariko avuga aya majambo aje gutanga uyu mugani cyangwa iyi nkuru, ariko iyi nkuru inyereka ngo Yesu aranyemerera cyangwa amitegeko. Haha, umvirize neza. Yesu ntariko atubwira ngo murashobora gusaba, murashobora kurondera, mubishatse muranashobora no kudodora, ariko ariko akoresha ijambo irihe? Ijambo ry'itegeko. C'est pas optionnel, si ico uhitamwo ugomvye. Amasengesho si ivyo uhitamwo wigombeye, ariko isengesho ni itegeko. Demandez, cherchez, frappez. Ndashaka kuvuga kuri ibi bintu bitatu: saba, rondera, dodora. Ndodora ryari? Igihe hugaye. Ndondera ryari? Igihe ntabibona neza aho biri. Nsaba ryari? Kuko ndi mu kibazo. Bibiliya iri kwimbwira rero ngo aho guta umwanya ndi mu bindi ni itegeko. Ubuzima bwacu bwa gikristo tubeshejweho no gusenga. Gusenga si ico nihitiramo ngomvye. Gusenga ni itegeko mpabwa n'umwami wacu Kristo Yesu. Nico gituma mbwira ngo ronde, senga, saba. Icambere ni saba. Uyu muntu sinzi gituma ngomba mbona nk'umudamu agiye gusaba mu rugo mwijoro, ariko uyu muntu agiye kudodora ku rugo. Aravuze ati ndabinginze, ewe shikiwe n'abashitsi. Uri mu rugo nawe yamwumvise, ariko igitwenza avuze ngo twamaze kuryama n'abana bacu. Hari abantu umenga igitanda cabaye koro. Maze gushikayo hari n'uvyuka avuga ngo yo ngo kirandekuye igiki, umenga ni gidayimoni kimufashe. Uyu mugabo yamaze gusinzira, kandi amategeko yiwe avuga ngo nasinziriye ntavyo nshobora kuguha, twamaze kuryama. Haleluya. Ariko rero ko yihenza akavuga iryo jambo, bisigura yuko iyo mikate igize iki? Irahari. Ntaja ku yindi, nta bindi akeneye. Iyo mubwira ati ivyo uri kuransaba ntavyo mfise, yari kuhaguruka akaja kuronderera ahandi. Ariko ko yabwiwe ati ikibazo suko ntabifise, ariko ikibazo ni kuko uramvyura. Na uravuga ati kazi mumbwiye ko bihari, uravyuka tu. Nanje ndasenga, ndasaba, sinza kurondera ukundi kuko namaze kumenya ko bihari. Naje gusaba ariko sinarinzi neza ko bihari, ariko mu kiganiro cawe namenye ko bihari. Ko namenye ko bihari, cansimba nkigiye muri rondera, ahubwo ngenda muri todora. Nico gituma izi ntambuko, gusaba, kurondera, kudodora, nashaka kubifata nk'intambuko. Hariho benshi bagarukira muri gusaba, ariko ntibarondere. Hari n'abandi barondera, bamara kubibona bagavuga ati n'umuntu mubi, yabinyimye abifise, ariko akeneye kuduga ku rundi rugezo rwo kugira iki? Ayaya. Uri hehe wewe? Uri hehe? Uri ku rugezo uruhe? Ndifuza kuno munsi tuba abadacika intege, igihe gusa twamenye yuko ivyo dusaba tuvyemerewe, tuduge ku rugezo rwo kurondera icyo Imana ibivuga ko, hanyuma tuduge no ku rundi rugezo rwo gushishikara, gushika buguruye umuryango.
shengero ry'Imana, ishengero rya kino gihe turasinziriye, abenshi barasinziriye. Hari n'inyigisho maze iminsi numva zikambabaza zimbwira ngo ntibikenewe ko nsenga. Nimba ivy'Imana yateguye yarabiteguye, no senga ngo mpindure iki? Ariko none ni kubera iki Imana yansavye ngo nsenge? Ni kubera iki bimpa nk'itegeko? Nimba yo nyene itafise ikiza gukoresha amasengesho yanje, kubera iki binsaba? Izo nyigisho zirashobora kugwira zigatuma abantu babaho gutyo, bakama babona ivyo umugwanizi akora nabo ntibasenge, nibahaguruke ngo basenge, bakajana n'ivyo umugwanizi akora, bagatwagwa mu kayombekere. Iri jambo rinyereka ngo uyu mudamu amaze kuvuga ati mfise ikibazo iki niki, umugabo ati reka kungora, jewe n'abana banje twasinziriye. Uyu mugore yarashishikaye, yararondeye, yaramaze kuronka inyishu yuko umukatu uhari. Nico gituma bitamuteye ikibazo cyo kubandanya. Ndashaka kuvuga rero kuri izi ntambuko zitatu. Izi ntambuko zitatu: gusaba, kurondera, kudodora. Intambuko ya mbere no gusaba. Duhabwa itegeko n'Imana yuko ni Imana idukunda ngo gushika ubu ntaco murasaba. Twemerewe gusaba kuko turi abana bo mu rugo. Iyo umuvyeyi ariko asabwa ikintu n'umwana, umuvyeyi agifise yumva nezerewe. Iyo umwana agarutse akamubwira ati papa merci, wakoze. Ejo bundi umwana yaranyandikiye agakete, sinzi bari bavuye muri Sunday, acanzana agakete arakama, ndagasomye numvise umunezero udasanzwe. Hari ikintu nari naramuguriye c'igikinisho, nzamona anyandikiye agakete ngo papa warakoze kungurira, acavuga izina ry'ico gikinisho. Ndakabika ndakereka madamu wanje, ntiraba nivyo bababwiye batubwire cyane. Ndaza kubaza none nivyo bababwiye, ndamuraba arantwengera ati papa warakoze ukingurira. Iyumvira uwo munezero umuvyeyi agira kubera umwana yasavye, hanyuma umuvyeyi aramuha. Gusaba n'ukwacu, ugukora n'ukw'Imana. Haleluya. Ariko ndemerewe gusaba, kuko gusaba binkonekta n'uwo ndiko ndasaba. Nuko mfise ico dupfana, nuko nawe afise ico ashobora kumpa, ndafise ico ndamwizerako. Iyo ndamusavye bisigura ngo ndemerewe, ndubahuka kuza kumusaba kuko numva ko nemerewe. Umuntu ariko ararengana hita, sinshobora kumuhagarika ngo ndamusabe, hari igihe biboneka nko kumenga n'ikindi kintu. Mugabo iyo ndamusavye nuko vy'ukuri hari ikintu numva yuko ashobora kumfasha, hari ico dupfana. Gusaba rero ni kimwe mu bigize ivy'Imana inezererwa. Ivuga ati saba, ivuga ngo mubishoboye mushatse muransaba. Umviriza, Imana igirira neza abantu bose, itanga izuba ku babi. Mugabo hariho akandi kabiga kubasaba. Ni nkuko harababikiwe, hariho stoke ibikiwe abafise ubucuti n'Imana kandi bemererwa gusaba. Hari ibiri mu bubiko bwanje nemererwa gusaba. Mbega nitwashika mu ijuru bakantembereza bagaca bambwira ngo ijya ni stoke yawe. Irimo ibiki? Irimo vya bindi vyose nari nkeneye, mugabo nabayeho muri bwa buzima bavuga ngo ishakira bimpa, ishaka nibimpa. Nico gituma shaka kuva ngaha naravize, ndashaka kuvida stoke ya vida. Amahoro warayemerewe. Haleluya. Umunezero warawemerewe, ukunesha waravyemerewe. Ibikwiye n'ibikenewe vyose ngo ubeho ubuzima buhimbaza Imana biri muri stoke yawe. Saba,
hariho ubundi buntu buri kubasaba. Hari ibibikiwe abasaba, hari ibihabwa bose, ariko hari ibibikiwe abasaba. Haleluya. Hari ibibikiwe bose, hari ibitangwa byose, ababi n'abeza, ariko kandi hariho abagororotsi, abana b'Imana, stoke yabo. Mpora mbona abantu basanzwe, twebwe dusanzwe, urashobora kugirira ukabikira umwana wawe kugira ngo azokwige mu mashuri meza niyaheza. Ashitse muri ico gihe nta kintu kirekire ugenda ugasaba ukavuga uti narabitse ni murihire ishuri. Murumva Imana nayo yateguye kera imbere yuko nabaho. Iyo umuntu agiye kubyara murabona bajana kitwa ngo varize nde? Varize bebe. Varize bebe akana kavuka kafise nta kibazo kafise. Nta programme afise yo kuja kurondera impuzu canke ibirato. Kuko umuvyeyi we yarabiteguye biri muri yo varize. Nico kimwe nanje iyo mvutse ubwa kabiri. Iyo ndi umwana wo mu rugo. Data wo mu ijuru arazi binkwiye. Yarabitegekanije. Ariko hari umunezero, hariho na connection ngirana nawe igenda mubwiye ngo data ndaje muri vya bindi wantegurira, muri bimugomba kombamwo ndakeneye, muri bino bihe ndakeneye umunezero, muri bino bihe ngoye biko biraca bingoye, ndiko nca mu bihe bigoye, ariko Mana ndazi ko muri stoke yawe harimo inkomezi. Ndakeneye inkomezi zindenganisha uno musozi. Haleluya. Ababijya nababihamagara muri stoke y'Imana. Ayaya. Saba. Urugezo nurugezo gwiza. Nurugezo yo gusaba. Ariko hari urundi rugezo rwa kabiri nashaka tuvuga nako. Giriki rondera. Chercher. Ndasavye mu nsomere muri Daniel igice cya 9. Daniel igice cya 9 kuva ku murongo wa 1 shika ku wa 3. Daniel igice cya 9 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 3. Mu mwaka Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu ruvyaro rw'Abamedi yimitswemwo, yimitswe kuba umwami w'igihugu c'Abakarudaya. Muri uwo mwaka wa mbere ari ku nganji, jewe Daniel namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka Yerusalemu hazomara hari imisaka, ko ari imyaka 70. Ariyo yonyene ijambo ry'Uhoraho ryavuze ati arivugishije Yeremiya. Mpanga amaso umwami Imana kugira ngo niyegurire gusenga no gutakamba, nisonzesha nambaye amagunira nisize umunyota. Danieli na bagenzi we bari mu buja mu kindi gihugu. Bajanywe nk'abaja i Babuloni. Bamaze y'imyaka iratanguye kurenga 70. Yeremiya yari yaravugishijwe ati Abisirayeli bazojanwa mu buja bamara imyaka 70 mu mahanga, hanyuma ukuboko kw'Imana kubakureyo. Muriko murankurikira? Byari byaravugishijwe na Yeremiya imbere yuko bajayo, yuko Abisirayeli bazoja mu buja bakamara imyaka ingahe? 70. Intwaro ya Nebukadineza irarenganye, haje n'iyindi ya Siwerusi, haje n'iyindi ya Dariyo. Imyaka 70 iruzuye, ariko baracari mu buja. Imyaka irashitse, ariko baracari mu buja. Umugabo yitwa Danieli, Bibiri ivuga ngo menyeshwa ndiko ndarondera mu bitabo, ndamenya neza yuko Imana yari yaravuze yuko imyaka 70 itegerezwa kubanza gushika, ariko none iri kwirarenga. Imyaka 70 mu buja niyo yari yaranditswe, ariko twinjiye mu wundi mwaka 71.
rero hari icyo ntegerezwa gukora. Uyu mugabo yararondera. Mbega Imana ivuga iki muri situation turimo mu buja? Mbega Imana ivuga iki muri ano mahanga? Mbega Imana ivuga iki? Yaraserangura ibitabo by'abavugishijwe n'Imana gushika naho agwa kuri Yeremiya. Wa! C'est pas vrai. Imana yaravuze yuko imyaka 70 tuzovayo. None 70 yashitse kandi ntaravye neza n'iyindi irinjiramwo. Ico ntegerezwa gukora ni giki? Bibiliya imbwira ngo acaha Imana umutima wo gusenga, afata umwanya wo gusenga. Bene data, kurondera kumenya icyo Imana ivuga kuri situation n'urundi rugezo kugira ngo umenye neza ingene usenga. Abenshi turasenga mugabo tugasenga dusaba ibihwanye n'ivyo twipfuza gusa n'ubugombe bwacu. Ngo murasenga nimuhabwa kuko musenga musaba ibihwanye n'ibibanezera gusa. Birakenewe ko turondera. Kurondera ndayibonamo inzira zibiri. Ndakeneye kurondera icyo Imana ivuga muri ino situation ndimwo. Mbega Mana uvuga iki? Ubugombe bwawe n'ubuhe? Mishurira, nyereka. Iri ni isengesho ryo kurondera. Uyu mugabo Daniyeli ararondera mu bitabo, agwa ahantu havuga ngo igihe kirarangiye. Nawe ntiyacashira ukuguru kukundi ngo kazime igihe cyarangiye. Bibiliya ivuga ngo mpanga amaso Imana kugira ngo niyegurire gusenga. Niyegurire mu consacre niyegurire ugusenga no gutakamba nisonzesheje nambaye amagunira nisize umunyota kuko nzi neza ko ari igihe cyo kwishugwa. Ya hari ibintu biza bikaturengana, si uko Imana itashaka ko biba, ariko nuko benshi tutariko turarondera. Mbega Imana ivuga iki muri ino situation? Mbega Imana iri kwivuga iki muri ibi bihe aho numva umenga ibintu byose birugaye? Iri kwivuga iki? Maze kumenya ikivuga ndakeneye kwiha Imana no gusenga. Daniyeli yarahagurutse arasenga mugabo ntiyabuze intambara. Ngo umwami w'Iperesi ni kuvuga ngo impwemu mbi zimaze kubona yiyeguriye gusenga no kurondera Imana, ngo iramanuka iyo mpwemu mbi iza kumugwanya no kubloka amasengesho. Ariko kuko nawe yari yiyeguriye gusenga, ngo byatumye Imana irungika umumarayika akomeye w'intambara. Lo chef y'intambara mu bamarayika yitwa Gaburiyeli. Mikayeli iramurungika agwanya iyo mpwemu mbi yari yablotse inyishu. Ariko none byavuye guki? Kuko habonetse umuntu naharumwe. Ushobora kuba umwe mu muryango wawe, ushobora kuba umwe mu rushengero ryawe, ushobora kuba umwe mu gihugu, ariko wiyeguriye kumenya icyo Imana ivuga muri iyo situation. Imana iri kwivuga iki muri situation urimo? Reka nitwiruke n'ibishobisho, ariko ubanze urondere. Ndafise inzira zibiri rero zo kurondera. Iciza cyo kurondera bimfasha kumenya icyo Imana ivuga muri situation ngo nshobore gusenga. Ikindi naco kurondera bishobora kunyereka inyishu ntariko ndabona mugabo yari hafi yanje. Kurondera bishobora kunzanira kuguruka amaso no kumenya ngo bwa bundi nariko nsengera ibintu Imana yamaze gukora. Shengero ry'Imana turakeneye kuva muri wa mutima wo kuvuga ngo ndi ngaha ivyo Imana ishaka, niya bibishaka izobikora, jewe ntaco nkora, jewe ntaco jewe ndi ngaha gusa nibeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Ego, ariko birivuga ngo kuva kuri Yohana Umubatizi gushika ubu ubwami bw'Imana burabandanirwa kandi ababunyakura n'ubuhizi. Bibiliya kandi kambwira ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso. Nukuvuga ngo ndahamagarirwa guhagarara, gushikama no gusenga. Haleluya.
ndasaba ariko byanse ndaduga ku rundi rugezo ngo kurondera maze ngo niyegurire Imana maze kubona ko inyishu ihari. Uyu muntu yagiye gusaba umukate yari amaze kumenya ko umukate uhari. Aravuga ati kuhari sinza kuva ngaha. Abandanya anyishura ari mu gitanda mugabo arateba anyishure ari ku irembo. Ndashishikara kuko ndiko ndavugana nawe aranzi kandi namenye ko umukate uhari. Iyo ibintu naho bigoye birakeneye kuduga ku rundi rugezo rwo kugira iki? Kudodora. Haleluya. Abakolosayi 4 umurongo wa 2. Abakolosayi 4 umurongo wa 2. Colossiens 4 verset 2 havuga ngo kovye mu gusenga persévérez dans la prière, mukube mu maso veillez-y avec action de grâce. mushima. Mushishikare, mubandanye, mudodore, mukomange. Ni itegeko duhagwe kandi turemerewe. Yesu agomba kuva ngaha ku isi yasize abajije ikibazo gikomeye muri Luka 18 umurongo wa 6 gushika ku 7. Havuga ngo kandi umwami Yesu dusomere hariya. Kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ivyo uyo mucamanza gabitanya yavuze. Umucamanza yamubwiye ati sinda gucira urubanza rugukiza mvimbere. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza? Mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza? Bayiborogera ku murango no mwijoro. Badodora ku murango no mwijoro. Nahi batevya. Nahigiriki. Nahi batevya. Akantu turakagarukako. Umurongo cyabandanya ngo ndababwira yuko izorubacira vuba. Ariko umwana w'umuntu niyaza. Ariko ikibazo mfise mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera mwisi. Azosanga haracizera kudodora canke benshi barabivuyemo. Azosanga harabacizera yuko bakweneye kubandanya basenga canke azosanga ishengero ryiwe risigaye gicaye rivuga ngo irabikora canke ibireke. Ni kibazo Yesu yasize avuze mbega aho nzosanga abantu bagishishikara kudodora, bakirondera, bagikomanga. Gukomanga binyereka ngo naho Imana intevya irafise ikiri kwirakora muri jewe. Mwumvise iri jambo ryavuga ngo saba muzogira iki? Hariho imyanya bakoresheje ngaha. Saba nubu hanyuma muzo demandez vous recevrez. Kuba muzoronka wona umwanya wa ryari kazoza. Magana navuze yuko urungano rwa kino gihe bashaka saba ucumba buno nyene, ndondere uce ntora ngaha nyene, nkomange uce wugurura. Ariko ngaha Imana imbwira yuko hari uwundi mwanya, hari umwanya wo konsaba, ariko Imana intege kaniriza kunyishura ku mwanya wayo. Umwanya wayo umeze gute? Umwanya wayo uno munsi dushaka yuko binyaruka, ariko umwanya wawe si wo umwanya wanje. Kubera iki intevya? Ngaha bavuze ngo nahi batevya irafise igituma itevya, kandi idutebereza cyo kimwe. Idutebereza bivanye n'iki ishaka kubanza guhingura muri jewe. Hari igihe nsenga ariko ico nashaka ndagishaka ubunyene, ariko Imana irashaka kunyigisha icari cyo kwihangana. Irashaka kunyigisha kwihangana, irashaka kunyigisha gutahura bari muri iyo mibabaro. Naho nariko ndishuga ubunyene, uru rugendo rwo kwihangana gushikaho nzoronka n'urugendo rw'aho Imana ihindura ubugingo bwanje.
impingura, ivugana nanje, irambwira ati banza wumve, mbega uracanyizera cyangwa urondera ibintu gusa nuwizera jewe? Banza uhindukiza amaso yawe, ndabona ko amaso yawe ahagaze ku bintu ugomba kuronka, ariko jewe nshaka urabe jewe. Iki kiringo cyo kwitonda no kurindira ni kiringo cyaho nemerera Imana kwimpindura. Imana irafise urugezo rwaho igenda guhinguriramwo. Uno munsi washobora kuri kuca mu bintu wasengeye ariko vyakunaniye ko wishugwa, ubuntu umenga inyishu yatevye, ariko hindukiza amaso yawe utangure kubona yuko ari akanya keza kaho Imana iri kwiragutegura, kaho iri kwitegura kuzohabwa ivyo bintu mu gihe gikwiye, kandi ushobora kuzobikoresha igikwiye. Mana kubera ikiba ntebeje kanaka waramuhaye, kanaka yaragize. Ubu rero turi mu bihe vyahumenga abantu bose dushaka yuko ibintu biba kuri ritme yiko vyakorewe ko nabandi ku rugezo. Mana umwe narumvise ngo yasenze gutya, aje gusenga gutya, ucura mwishura, nanje nje gusenga gutya, umenga na kantu turiko turarondera gukora kaka bakita gute, akajede, akantu agaformire nkora. Kuko narumvise ngo kanaka yagiye ku musozi, ashize ku musozi acasenga aryamye agaramye, bose bagaca baduga ku musozi bagaca basenga bagaramye. Hari n'uwambwiye n'ibindi ntashaka kuvuga ngaha, ngo yaradushingiye nta yuko Imana yishuye igihe yasenga gutya na gutya na gutya, nanje naciye ngenda senga gutya na gutya na gutya, n'ubu ndacarindiriye. Ni none uracarindiriye? Ego. Kubera iki wibaza yuko Imana izokwishura kuko wasenze ico kimwe n'uriya? Uriya arafise ico Imana yahinguye muri we, nawe hari ico ishobora kuguhinguramwo ikagutevya, inashaka ikanabikwima. Mbega ibikwimye uzovuga uti amen. Umwana arashobora gusaba, papa impa imbugita, impa nanje nkate, uramuha? Ariko hari umunsi uzomubwira uti hano uri gufata imbugita ukikatira. Hari igihe umwima kuko ataragera, ariko hari n'ikindi gihe umubwira uti ngigi imbugita, fata wikatire. Hari igihe rero Imana ibitwima canke ibitevya, ariko tureke kwidoga no kwidodomba, tuyibwire tuti Mana turazi ko hari ivyo uri kurahingura muri jewe. Naganiriye n'umwigeme umwe arambwira ijambo ryarankozeko. Yarambwiye ati naho ndiko ndaca muri ibi bihe, ndakora akazi nkadandaza mugabo nta kigenda, ariko kandi ndiga ku mwishuri mugabo nkabura amahera yo kuriha, ndagerageza kwiga muri kaminuza bikananira kubera iki nabuze amahera minervare. Ariko naho bimeze gutyo, ndazi yuko inyishu yanje nahitevye, nama mbona ko Imana iri kwitegura fuso, iri kwirayuzuza. Uvuze ivyanje vyatevye kuko biriko birapakirwa muri fuso. Ayaya, ani iyo vyumviro unkoze ku mutima, sinarinze. Arindiriye mugabo ntarindiriye nk'uwidodomba, naho biriko birateba bitevye kuko biriko birapakirwa. Nzoshishikara ndodora, nzoshishikara niteze kuko hari ico Imana iri kwirahindura muri jewe. Naho batevya, naho bishobora guteba, ikibazo ni mbega nzosanga abantu bakicizera, aho nzogarukira nzosanga ishengero rikirindiranye gishika. Inyishu nzosanga bakifise ivyizero muri jewe canke nzosanga baramvuyeko. Kino gihe suzuma ku rukundo rutari materialist, rudahagaze ku bintu. Abantu bakundana kubera ibintu, ngo kubera ivyo basangiye canke aho bahurira canke urugezo bageramo. Ariko nashaka kubwira ngo urukundo materialist birabishe kuko benshi twaruzanye no mu Mana. Mana ndagukunda kubera iki?
kuko wangiriye iki niki kandi niteze kuzongirira na kiriya. Umunsi yo kubwira ati nta bindi nzosubira gukora, mbega wobandanye wibwira ngo ndagukunda, kuko ico yavuze cyangwa ico yakoze yaguhaye ikiruta ibindi byose. N'ubugingo budashira bubonekera muri Kristo Yesu, bubonekera muri Kristo Yesu. Ico kiruta ivyo yoguha byose. Ngo vyo kumarira iki kunguka buno bugingo ariko ukabura ubuzima budashira? Vyo kumarira iki kuno munsi aguciye bavuga ngo ndabugize, ariko ukozorangiza mu muriro udashira? Vyo kumarira iki? Ikiruta ibindi byose n'ubugingo budashira bubonekera muri Kristo Yesu. Ndashaka guheraheza mvuga kuri iri jambo ryo kudodora. Turakeneye gushishikara gusenga. Naho uri kurabona inyishu yawe umenga iratevye, shishikara senga, dodora, ntuhagarike. Imana irazi ivyo iriko irahindura muri wewe, ariko kandi iriko iranasuzuma umutima wawe. Mbega umutima wawe urangamiza, urizigira, kuko ushishikara dodora nuko azi ko ibintu bishoboka. Hariho umwana muhira, iyo atashe ndamenya ko ari watashe. Saa sita avuye ku ishuri ndamenya ko ari watashe. Ingena sona kwirembo sonete yiwe camenya ko ari washitse. Kubera iki? Arakeneye kuba mugururire, yagiye mu gatondo adafunguye. None arazi ko bihari, arazi ko twabitetse, arazona nyugururira, hama gashika yinjira, hama kambwira ati sinafunguye mu gatondo. Arazi ko bihari. Uno munsi haraba ariko bicwa n'inzara kuko bari hanze bavuga ngo Imana izobiterera hariya. No, senga. Hari ivyo wemerewe ariko dodora, shishikara ukomanga. Mu gukomanga data ari mu ijuru aramenya ati uyu n'umwana wanje. Ingene ariko aradodora, arazi, arafise confiance yuko nza kumuha. Hari ico ndiko ndabona muri we, hari guhinduka kuriko kuragaragara muri we. Shishikara urondera, dodora. Umunsi umwe umuntu yaba mu kiyaya ahantu hasi, inzu yiwe yari hasi, kandi inzu yiwe ntiyari ikomeye cyane, ariko hejuru ku musozi, hejuru y'iyo nzu hari umusozi. Uwo musozi hariho ikibuye. Ico kibuye cyari kinini cyane amahero, kandi ico kibuye byari gushobora gushika, ico kibuye kikamandagara kigakoroka kigaca gihitana inzu yiwe. Atangura gufata umwanya mwiza wo gusenga. Mana, ndasenga nsaba ngo iki kibuye ugikure hejuru y'inzu yanje. Mana, nkuriraho kino kibuye. Imana iramwishura imubwira iti ndaguhaye programme, buri mu gatondo ka kare 6h du matin uzokwa muvyuka ugenda kugisunika. Agisunikira mu rundi ruhande bien sûr. Nico ndaguhaye. Aca fata programme yuko buri 6h yamaduga umusozi akagenda agasunika ca kibuye. Mugabo yarasunika akabona ntikivaho kiri. Bukeye agasubira akavyuka akagenda agasunika, mugabo ikibuye cari kinini cyane nta cahinduka. Mugabo aravuga ati ntaco, ko Imana yambwiye yuko nkwiye gukora iki, reka ndagikore, ikibuye kizovaho. Agasubira akagenda agasunika, ikibuye nticavaho kiri. Haize igihe arabaza Imana ati Mana, ko wambwiye kandi maze igihe kirekire nzinduka 6h nduga hejuru gusunika kijya kibuye, mugabo maze igihe kinini nta naga santimetre na kamwe karahinduka, kiguma hahandi nyene. Mana, warambeshe. Imana iramubwira ati nakubwiye ngo uzinduke kugisunika, sinakubwiye ngo uzinduke kugikuraho. Nakubwiye ngo wamuzinduka kugisunika, narinzi kudashobora kugisunika ngo kiveho. Sinaguhaye itegeko yo kugikuraho, ariko kuko wanyumviye iminsi yose 6h wamuzinduka gusunika, ukabiberamo umwizigigwa.
ngoma ndakwereka icyo ngomba gukora. Haca haza sosiyete ikomeye baca bavuga bati dusanze aha hantu hari ubutare budasanzwe, duciye dusambura umusozi. Baca basambura umusozi, ikibuye baragikuraho, n'itongo baca barimugurira, baca barimuha amahera menshi kuko harimo ubutare budasanzwe. Uwo mugabo Imana iragarukira amubwira ati icyo nari nashatse muri wewe n'igiki, nuko wiga kwikumvira. Nasanze uri umuntu yumvira. Ikindi naco urabe waragize siporo, urakomeye, kuduga umusozi no gusunika. Hari icyo nariko ndakora muri wewe, kuko shaka kukurungika kure. Avec programme yawe ntiwovyuse ngo ugire sport, ariko hari icyo nariko ndahindura muri wewe. Haleluya! Uguteba kwishura kw'Imana hari ikiri kwirahindura muri twebwe. Hari ikiri kwirahindura, hari ivyo iri kwirapakira. Ariko ndasaba, ndarondera, ndagira iki? Okay, ndasubiramo. Ndasaba, nkagira iki? Ndarondera, hanyuma nkagira iki? Ndasaba kuko nemerewe, ndarondera ngo menye ivy'Imana igomba naho yabiteretse. Ariko kandi ndadodora kuko nizera ko Imana yishura. Ndadodora. Shengero ry'Imana, tube ishengero rirondera, rihamagara, ridodora. Hari icyo Imana igomba guhingura muri twebwe. Naho yodutevya, iri kwidutevya ihingura ikidasanzwe muri twebwe. Haleluya! Shengero ry'Imana, reka dusenga Imana. Yesu yahejeje ijambo avuga umurongo wa 13, avuga ngo none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, ko muzi gutanga ivyiza muri babi, mbega so mwijuru nazorushiza rwose guha mpwemu yera abamumusavye. Hariho ubucuti bw'umwana n'umuvyeyi. Ibi vyose turavuga ngaha bihera kuri ubwo bucuti. Nimba utaravuka ubwa kabiri, utaraho ubugingo bwawe Kristo Yesu ngo akuvyare ubicare mu gishasha, hari ikibazo. Ikibazo ca mbere no kubanza gucika umwana w'Imana. Benshi bavuga ngo twese turabana b'Imana. Oya, Bibiliya ivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha, nibo bafise ububasha bwo gucika abana b'Imana nabizeye izina ryiwe. Urashobora kwinjira mu mugwi w'abana b'Imana. Abasigaye nabaremwe n'Imana kandi Imana ibarembe bakunda, mugabo hari urundi rugezo rwo gucika umwana w'Imana kugira ngo wakire, waksede, wemeregwe kuri ubu butunzi bwose Imana yabikiye abana bayo. Uri hano utarahitamo Kristo ngo guharira ivyaha byawe wongere umuhe ubugingo bwawe, ndashobora kugufasha mu masengesho ukinjira mu mugwi w'abana b'Imana, ukemererwa nawe ibiri muri ubu bubiko bw'abana. Yesu yarigeze kuvuga ngo ibi ni ivyo kurya vy'abana. Hari ivyo kurya vy'abana, hariho ibitemerewe abatari abana. Hari ibihabwa bose babinabeza, ariko hari ivyemerewe abana. Bega ntizorushirizaho guha mpwemu yera bamusaba. Ndashaka duce bugufi dusenga Imana. Uno munsi Imana iranezerewe kuko hari abahisemo kumuha ubugingo bwabo. Haleluya! Ndabasaba badugije intoke muhaguruke muze hano imbere, abandi karibu dufashanye gusenga. Narindizi natari ya Yesu, narindizi natari kyumyami, narindizi natari ikya Yesu, rikwiye gushimwa, rikwiriye kubahwa, rikwiye gushigwa hejuru.
w'Imana agiye kubafasha. Shengero natwe duhaguruke twisabira Imana kutaguma mu rugezo rumwe gusa rwo gusaba, ariko tuduge mu rugezo rwo kurondera, tuduge no mu rugezo rwo gushishikara. Naho hari bikubuza, emera ko hari ikintu Imana iri kwirahingura muri twebwe, ariko ushishikara udodora. Dusabe mpwemu adufashe gushishikara tudodora mu bihe twumva ko bigoye, kuko ibyacu birahari, ibyawe birahari, ariko urakeneye gushishikara udodora. Reka dusenge Imana, wisengere. Mwami Yesu, tuje imbere yawe, turagushima ko watweretse akarorero ka Daniyeli, amaze kumenya yuko hari ibyo wasezeranye, amaze kumenya ko hari ibyo wemeye gutanga, amaze kumenya ko igihe kigeze, yarahagurutse yihawe we, yiyegurira wewe n'amasengesho. Ndasaba Mana ngo duhagurutse nk'ishengero, uduhe kwiyegurira amasengesho no kurondera n'imitima yacu yose. Ndasaba Mana uvyure mu wese hano umutima ukurondera, umutima ukunyotewe, umutima urondera ubwami bwawe n'ukugororoka kwawe. Mana abasinziriye ubavyure, abacitse intege ubatera intege, kugira ngo bibutse amasezerano bafitiye. Ubacira inzira Mana, wishure ibibazo byabo, ubabere Imana, ubahingure, maze bize biheshe icubahiro izina ryawe. Urakoze kuri Imana igira neza, dusenze twizeye mu izina rya Yesu, twese tuti amen. Haleluya.